umuceri shushu wanyonishu shushu wanyonishu wanyonishu nakoze neza witwa mata y'inyambo aho nari kumwe n'amawaterera mata mu gisabo nibyo bitatisha rimwe nakuze mbona bamembereza meshi kuri baba ambassadrice and ambassadeur byabafana yiyemeje urushinga rwabo ngo reka rukwamire ku 91 cyangwa kwijana n'ibice bibiri muri radio ya mbere iduha umunezero eka koko kuva urushinga rwacu rukwamiye kuyosability nta munezero twigera ni goli moja kwa upande wa timu ya Barcelona, sifuri kwa upande wa timu ya Real Madrid. Nafasi nzuri sana pale anamita Aurelien Tchouameni anacheza na Rodrigo anaingia vizuri sana, gonga 2-3, gonga pass kwa nani? Wanamita Valverde, shot! Reka turabaharira muri sifa de reparation arategura igitsindo bamwita Eduardo Camavinga kuri Copa Rico Tambira kuruku. Amashi kuri baba ambassadrice and ambassadeur byabafana yiyemeje urushinga rwabo ngo reka rukwamire ku 91 cyangwa kwijana n'ibice bibiri muri radio ya mbere iduha umunezero eka koko kuva
kuvaho urushinga rwacu rugwamiye kuyo samirizi nta munezero twigera Murashaka kubamenya reka renda abahutu bazo rero renda muyego umuhamashi ubunye umwisha nibaza ko yaba ari yitwa nde navuge mu gifaransa okay mu makanya Nous avons choisi ce rendez-vous d'information ici au télé de Mercedes officier. Merci pour toutes les opinions qui sont ici présentes. Merci. Bonne soirée. Jewe nitwa Faustin ndi ku bwa Mr. Kamawaire Capitano muri kiganiro c'inkino natangaza na match bo ndino mu gisata cyo kumenyesha makuru mu Kirundi vuga makuru mu Kirundi hama ibisigaye karibu cyane turanezerewe no kubana namwe biraduhimbaye cyane muze mubashe kubanda yamudukurikirana natwe turabakunda cyane ubu marumvise ko twatanguye marabyumvise uno munsi uno mwaka ingufu n'ibihumbi bitanu sawa ikintu kimwe nagira ndabasabe murabona yuko ubu dukorera ku mbuga cyane hariya rero niho dukeneye kubera kuri FM baratwumva cyane gose ubu naho ku mbuga muza muraza kuri Facebook cyane mu mamacha mikari mamacha live n'ibindi murakoze cyane sawa amashimeshe kuri Fosa tumwakire n'uyu dukoma amashi tumukomera amashyi amashimeshe cyane amashime tumukomera amashi yo kumwakira twagiye amashimeshe kandi kuri uno muntu abahagaze imbere asante gushaka Atatwebwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous écouter. Vous êtes sur la radio IREBE FM. Comme dit bonjour à la capitale économique du Burundi. Bienvenue à ce journal en langue française. À la présentation, Aimé Richard Niyonkuru. À la cabine technique, Lise Giriman. Radio Mbis. Nitwa Aimé Richard Niyonkuru. Mumenyesha makuru wa radio IREBE FM. Mutataje amakuru mvuga amakuru mu Kirundi no mu Gifaransa. Muri kiganiro dukunda Burundi ama nuko tumuranye umwaka urenga na radio IREBE FM yo ikiheje guhimbaza umwaka imyaka 2 kandi isahimbaza umwaka no gaheze gatoya n'ukwezi ndabanezerewe cyane ndabishimiye nanje imbabazi mugabona ko ntasa nabo sivyo nabinduze mu rubanza uraje ibintu by'abapapa ibintu bya dimanche
kato chini ya tatu. Na tena kwa sita mama tugenda ndio tunaona na msivyo. Sino na ile kwandi andimanzi kuko na mu yandimanzi. Yego. Murakoze cyane rero nibaza tukibana duteramana tugerwa turi kumwe namwe. Nagiye cyane umva abantu baje bavuguru cyane yari zabutanyerera za Gitega. Zerekana umutima w'urukundo mu dufise ko nitekereza somwe kuri twebwe turabishimiye gose. Murakaramba muragahorana amahoro n'amagara meza. Murakoze cyane. Mukomera amashi ariko ikindi kirakatubariye ariko inasanzwe ajejwe bisamizi IREBE FM mu ruganda rwo kumenyesha aramungi umushahara Bon, ngirango yashatse ko nabivuze ndi kumwe n'abandi yego sevide nije ndabarongoye ariko ntaco no kwishoza tutari kumwe babonye bakamawa babonye bari deride bari mu bihinga bw'ivyuma ibyo turavuga akatwe araduhaye mikoro twovuga hariho umufasha wanje ari hehe wa mufasha wanje mwabo yagiye kurondera gato ya anniversaire Urumva rero yego ndigenda twa chef nje rugana kwa makuru ariko kandi ndijenye ntaco no kwicoboza tutari kumwe n'abandi ntaco no shobora tutarabafise mwebwe namwe ngo tuvuye mutwumvirize nk'ivyo ukunda urumva ko kitivugo ari cyane atamwebwe natwebwe yego nakoze cyane imana yahita reka ndakurabire so IREBE FM atamwebwe murakoze cyane hamaje nitwa Intelligent Comédien aka Cadeau du Ciel Génial sauce piquante garçon camérisé gikundiro bonbon sur le premier achat coupé le boss mutoto banque mondiale papa ça va murakoze cyane je nitwa Intelligent nkaba nkora bisamizi IREBE FM nkaba nkora mu kiganiro ryaserutse nkaba nezerewe kuba ndi ngaha baduteye iteka atamwebwe nta twebwe naco twokwishoza tutari kumwe ndanezero kuba turi kumwe namwe gusangira umunezero n'ibintu by'agaciro Imana yahabwa icubahiro kuba twahuye kumbure hariyo n'abavyifuza batakuze ko baza ariko mwe mashoye kuhashika ni ibintu rero by'agaciro Imana yahabwa icubahiro reka ndababwire ndabasezere ko ndabakunda cyane nibagiye kuri boss bank mondial boss mondial yego ariko nagira nabibutse yuko atamwebwe nta twebwe ariko nizere yuko IREBE murayifana kameme IREBE murayifana ego turayifana ego turayifana IREBE murayifana ego turayifana isa mukundiki IREBE isa mukundiki tukomera amashi ya Telisha amashi mese umwakira uyu nawe amashi menshi IREBE FM umunezero wacu IREBE FM atamwebwe IREBE FM murakoze cyane naje ku mazina nitwa Ndayumva neza Eric n'umumenyesha makuru bisamizi IREBE FM nkuko umushaka dutwara yabivuze warasanzwe nkora mu ruganda rwo kumenyesha amakuru yego hama nk'abasanzwe nji no mu kiganiro bita Matokeo abanzi muzika zina rya Mukinzi ndiko wale wasanzwe wakisikana kiganiro Matokeo mimi hapa Mukinzi assalamu alaykum wapendwa wasikilizaji wa Radio Salama kwa shida na jina ni Mukinzi kama kawaida ni furaha tele kwa pamoja nanyi hapa uwanjani wa askari jeshi kujihisi huru kabisa hapa ni nyumbani kwenu kwa pamoja nanyi ni furaha tele kwetu hasta la vista na kushukuru sana amashimaki cyane tumwakira ubundi amashimaki kuri bo tumwakira
atamwebwe yangu cyane kwanza Bonje ni kekekeza ko kubizi menyesha amakuru ku radio ibere ndidumba muri raserutse ubundi mwanya bebukenyezi ibintu nagira amashimashare kuri kekekeza atuye twakira ubundi musore hari inyuma ingo tumwakire n'amashimashi cyane no gusamisha amakuru yo gusamizira FM mugena mubamenye tumwakira yandi mashi tumwongera mashi yego cyane tamwebwe amajoni twa Steven Itaze amaye menyereza kunyesha makuru kuri radio IREBE FM uranyumva yego natso ko nitwa nde Steven Itaze Itaze Steven sasa niko nimenyereza kumenyesha makuru kuri radio IREBE FM urakoze cyane tumuha mashi tumukomera amashi nibaza ko yabayitwa nde uri tomboga nini nibaza ko yabayitwa nde aratubarira nibaza ko yabayitwa nde ushasha nibaza ko yabayitwa nde reka rero twibwire tumuhe umwanya twibwire IREBE FM IREBE FM atatwebwe kubatanzi nitwa Christabera irakoze sanzwe kumenyesha amakuru nk'isabizi IREBE FM nkaba nkorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru hamwe no mu kiganiro izero iva hasi hama ndanezerewe cyane kubana namwe muri uno mwanya nizere yuko n'abandi muzababwira nibaze yuko twasubira guhura muzoza muri benshi gusumba ngaha IREBE FM umunezero wacu ariko muri ko bwa bwenge sindabumva IREBE FM umunezero wacu atatwebwe urakoze cyane tumuha amashi cyane tumwakirire nawe babera amashi ahaguruka yambaye neza cyane yambaye izina n'ibyirabura babera amashi amoya babaza murindi oya nukuri kwimana ayo mashi abangabo mukomera amashi abangabo twagiye asante sana abangabo nabo IREBE FM umunezero wacu IREBE company ndabaramukije cyane atamwebwe nta twebwe je nitwa Cedric niyo mukiza Cedric niyo mukiza banzi ku izina rya CK Professional aba jeje ntwari gisata cyane IREBE Media ajya amavideo muri kuri YouTube ibiti jewe fatikanyijemo n'uyu fasoni ngaha n'ubisukura amashini yeshi cyane mwebwe benshi ngaha kurafana babirati ndabakenera kuri YouTube yes amazina naba numva ngo za kote buzande hariya nakera kuri YouTube muri commentaire mwandika ngo ndinaka komera je n'ukuri ashi hano ko muri ngaha imitwe yose iri ngaha mutumire bagenzi banyu mutumire bande baza kureba subscribe abandike bagira iki badafite Android nabo asante sana nimutekane Muriganiro cy'inkino ndagufana sana nibaza ko kenshi tuba turi kumwe cyane icyo tuhamagara nuko nda muri kumwe natwe cyane cyane cyose ariko arababwira ku ma social media cyose muri oya ijwi twari bitse hama mutima radufasha ama partage kenshi bakunda kuba turi bakwiye abantu bara bidufasha turababona kandi turabakunda cyane turabanezerewe so mutima radikora kenshi amajambo abiri n'ijoro tuba turi kumwe tumuha
menshi cyane ubona atari mwiza bashakiriye amashi mwakire nawe nyene ayandi mashi twumwongere ayandi mashi IREBE FM yitwa Sheba n'agateka inde Sheba n'agateka abanjejwe gisata cy'amafaranga IREBE FM, IREBE Company, nanjye nitwa Thierry Mpayo kurera nkaba mvuga amakuru mu gifaransa nk'uko mugenzi wanjye hajya yabivuze hama ntabi nabacishirize seconde imwe ujya baramukije reka njye ncene yasozera c'est par ici que prend fin notre édition de ce samedi 24 décembre. Merci de vous avoir suivi. À la prochaine. Amashi menshi cyane tumwakiriye nawe amashi menshi cyane tumwakira niwe yatanguye abegeranya tumwakira tuwe tumuha amashi yiwe mu gatondo tumuha amashi yiwe nawe nyene atwidondora cyangwa bidondora twagiye please. Kule nyuma, hello. Hello, kule, hello. Hi. Appetizer nikifika kule mjengoni. Matokeo ni kipindi ambacho kinaondoa stress mpaka watu wote wakageuka watu wenye hodari. Siwongo mimi na Burundi kuna nyingine ready. Leo tupeleka mahali kabisa kubadilisha mawazo. IREBE FM kwa wanawake nageuka mapambo. Na ndio sababu nakuuliza eti wanaikije wasitega sikio. IREBE FM season 1.5 huko Burundi. 102 mikoani mbalimbali. Wewe. Kwa majina ni Semprise, niteka Tyson. Ndani ya kipindi cha matokeo, kipindi ubwarupatira shoboye, waandishi wa habari pamoja na ufundi mitambo. Nitomba ndimwo muri make aba bose na korana additional bici na majomeshino bici shari ku munezero birahimbaye cyane ata twebwe nta mwebwe kandi ata mwebwe murazi natwe ntivyokunda kugira dushobore gutera intambwe nuko haba ariho presence ziwanyu niyo mpamvu muri kano kanya turi kumwe kugira dushobore gusangira ibiyago no gusangira ivyumviro bizotuma dushika handi hose twifuza imbere cyane Imana ibahezagize IREBE Company atamwebwe wakirundi umenyesha amakuru aranyitse ari hehe ndamutanye tukomera amashi Hello Zenza Zenza Urati kibaza Yesu no musinaro zisangwa umuntu yazaraye n'uwiwe akiriza uvutura amwemanga nanjye nazanaye n'Imana yazanaye n'Imana twese twazanaye era birakumve Simba. Aihe. Yo yamutaye arabamubona. Reka ndamurondere. Ya. Okay. Ama nagiye cyane. Nagiye kubona benshi, nariteze kubona abo twumva mu matwi. Okay. Akabazo kawe bakacangirira. Ngende y'umuntu ndamutemu. Navuga amazina y'uwanje like yo kwiradi utaditinganya uyashoboye ruvuga rimwe yakoresha yose amayeke yose ya fifi ndayazi
acamutamo nawe uhari ajya amatasi ajya amasina yose aravuye oya nayo ayo ngabirano yanje ikibazo arasubiye inyuma asha igenda yabere arasubiye inyuma so okay okay jewe baitwa Fibel plus 257 the entertainer vibe man hamade Sabadi mu kiganiro riraserutse ni kiganiro ya amashimashi cyane waramukiraye ugira ndari sira nawe nyina ze amashimashi cyane bamuda koma mashi Munezero wacu atamwebwe hama naje nitwa Heza n'umumenyesha makuru ariko ndi muri bamwe bakorira inyuma y'amarido kugira ngo ibikorwa by'iradiyo cyangwa bya Irebe Company bishobore kugenda neza abandongoye rero isata y'ubutunzi n'intwaro muri Irebe FM Irebe FM amashimashi cyane kuri we tumwakira amashi Amzinduritoro ndikugumera mubiva Amzinduritoro ndikurinda umuceri Shushu wanyonishu Shushu wanyonishu Wanyonishu Nakoza neza witirwa amata y'inyambo Aho nari kumwe n'ama waterera amata mu gisabo Nibyo bitatisha rimwe nakuze mbona bamembereza Irebe FM muranyihanganira kubera uburuhe amazina yanje naho n'abavye ni Yves Karekezi ndabakunda cyane ndumenyesha amakuru w'isambirizi Irebe FM Yves mwamuvise Yes, sir. Okay, tumwakira nyene azanye no gato ndamwakira mukomera amashi. Amashi kwanza menshi ba. Asante sana tumwakire nawe nyene. jewe naje ndamuhamagara Nitwa Bella Gloria Akimana. Bella Gloria Akimana. narahezagiwe ora numukama Amakuru mu Kirundi no mu Gifaransa hanyuma ndakora n'ikiganiro mbe mukenyezi. Amashimashana kuri washishiriza amakuru y'uwanyu amakuru vuga nga papye tumaye amasegonde make gusa tugire papye mu mwumve gatoya mu rurimi yihitiyemo presentation y'amakuru twagiye Ndabaramukije twakoze radio Irebe FM kaje muri ano makuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira igihugu cy'u Burundi Ivariste Ndayishimiye munsi wa gatandatu yaragiye kuvura inyubako y'indarayi mu ntara ya Musongati ibarabara ry'indarayi rizova Uvinza rigenda Musongati iryo barabara rikazoba rihuza ibihugu bitatu u Burundi Tanzania na Congo izo nizo ni asigaye bakeya gusa tumwakiriye nawe imbere twumva ijambo yahopezaga hamwe n'ijyane ibyo biragiye n'abantu bagiye batandukanye karibu tumwakire n'amashimwe cyane udakomye nta numwe mikoto Irebe
waryohewe ariko cyane Bon, je ku mazina yanjye ni Blinking, nkaba ndi designer and photographer wa IREBE FM. Icyerekeranye amafoto, amavideo, ibintu byose mubona bishya kuri IREBE FM nije mba nabikoze. Bivuye ngo n'amafoto yanyu yose azogenda guca mu ntoke zanje. Kweli kabisa. Bandanye muryoherwa, turabakunda cyane. Tuzaduhurire ngaha dukwije imyaka nk'itanu. Twiratire ibyiza twagezeko. Nibyo? IREBE FM turabakunda sana. Kana turayiririmbe. Sawa sawa. Amajewe ngaba benshi buranzi yakunda kurikirana ama live ariko Alan Junior ikiganiro cya siporo bakunda gushumiriza isi yose kuva ku wa mbere ku wa gatanu kuva saa moya gushika saa tatu ndabona abapolisi hariya n'abandi benshi aragenda ndamenya ngaha umunezero udasanzwe kuri jewe kubabona aducishirizako nibanyasha ko aducishirizako bashiyande nande basarare tuhamagara na Foster nawe wache wabigyosa Foster yefu kugira Napugumukira. Apukizabona. Ahenga mutwe. Turatanguye umwanya w'iwabo Asha, alinda marsa. Inoniere classico ni FC Barcelona batana mtwana ekipa ya Real Madrid Estadio ni Santiago Bernabeu. Katono ni Sami IREBE FM kupitia kwenye masafa 91.4 jijini Bujumbura na 92. Katono ya Real Machari ya Paziera kwande kwa Ronaldo Rojo. Don Paziera ndo musore wa mitande Frankie de Jong tike de master. Kurumupira kwa Pedri Gonzalez rondera ndera Rafinha Berori, Rafael Ruiz Berori. Katono ya Lamine Yamal. Katono ya kompira kwa Robert Lewandowski. Kurumupira teka kumutwariko cyanga kabisa unono munota wa 15 urukino IREBE FM hariya ibashikiriza urukino equipe FC Barcelona igitsiro kimwe Real Madrid ubusa na nukta mbili mnatupata vyema 5 kwa 5 kabisa. Na timu ya FC Barcelona ni goli moja kwa upande wa timu ya Barcelona, 0 kwa upande wa timu ya Real Madrid. Nafasi nzuri sana pale anamita Chouameni anacheza na Rodrigo anaingia vizuri sana, gonga 2-3, gonga pass kwa nani? Anamita Valverde shot! Kano kararyoshe akaniko kanyuma usemuhaguruka usemukoma kanyuma reka turabe hariya muri sifa de reparation arategura igitsindo bamwitatu adokama bibara kuri kopa ariko Chihajuya Messi. Wapi
Shushanye. Leo nivuga kwanza. Nataka akafisa gatoa sio none. Gatoa sio none. Shakia he. Nimeliwa. Shakia he. Shakia he. Okay. Sasa tukio leo. Iwa. Twesi ra. Sivyo? Ra. Wapi? Wagi. Ra. Nguvu. Ra. Okay. Ra. Kwenye sajili mwapi? Oya, sikia chile rumu. Wagi na ti. Wagi. Garu kwenye sajili mwapi? Aho potera rigicho giko. Arashusha twambura gasha. Niwizane ngo nkwereke shotka. Ure na pene pegu tema pu. Sote muzaisanga muri irebe. Merci beaucoup. Grazie Tibosi. Allora, tua Vicky? Ma è bella. Allora, oggi IREBE FM. Facciamo IREBE FM. Con la coordinatrice delle campagne. Abesha makuru amuko byato IREBE company. Amakandi ari ingano yacu amakiseze ikagizwite. Misi yose y'umuziki alikaze kupitsa samirizi IREBE FM. Thank you so much. Tumukomera amashi yandi bigi ayandi mashi kuri bigi ako twashize mwazibonye iyagira umuntu agenda atayiriye ko siko urabona gutama kanyuma ariko mufashe dukomera amashi umuyobozi samizi IREBE FM gatoyi aze ngaho imbere atubwire tumukomera amashi amashi menshi cyane ngo n'umuyobozi bantu b'Imana tumuha amashi y'amahoro iterambere n'urukundo iradiwaje mbere na mbere amajambo ni make cyane kuko kutwereka twitaho kuba hafi mbere na mbere twoshimira Imana yo yashoboye gutuma tubaho iratuma IREBE FM ibaho iraremba n'uwayishyizeho rwose tumushimira Imana kubera ko yatabayo jewe simba duhuye nawe uno munsi jewe namwe tuba duhuye uno munsi twahuye n'abo bose bari ngaha baze gukora ibyo gushimira Imana. Uwa kabiri dushimira muramuzi mwese CEO wacu Auguste Burundi aho ari hose turamushimiye cyane turamukengurukira cyane ko kino cyumviro cyahabaye kubera ko yahuje benshi bava mu mihingo itandukanye nibaza yuko bikora bake niyumvira bake nibaza yuko tumushimira cyane rwose tumusabira imigisha no kwaheruka no kwisabukuru tumusabira kuramba tumusabira gukomera abasi biyoho bari twabwira ati muteshwe mute kubera ko arahari kandi bazoha bimuzigama hari hose yego reka tushimire tubikwe iterambere mu byiwe no mu muryango wiwe abakabiri abaza kushimira mwebwe muri gahunda zose uheruka twari abanyamucumbura gusa niko novuga kubera IREBE FM yavuga hano mucumbura gusa no mu micungararo mike yaho ariko uno munsi twaragutse turi muri Burunga turi muri Gitega turi muri Bukuza turi muri Butanyerera na Bujumbura rero nibaza ko twaguha amashi duhe amashi na siko kubera ko hariho abari ngaho uno munsi batari bahari kiriya gihe hariho abari batatwumva kiriya gihe nibaza ko byose ari ibyo gushima Imana gushimira na Auguste namwebwe nk'abamwe turi hafi abo twatanguranye kuva itariki iradiyo yavuze ijya mbere itariki
itariki 15 z'umunani ariko ikiganiro ca mbere cyaraserutse cyabaye itariki 4 z'ukwezi kw'icenda muri 2023 watuvise ihamashi cyane kubera ko urabafana bo ku mutima kuva kiriya gihe turasura kumwe ngaha kuko turahimbaza yego yego nibaza yuko nizo gushimira Imana nizo gushimira mwebwe twama hafi twama mutwumviriza uko bukeye ko bwije Imana ibatuzigamire ntimugahinduke ko nimwahinduka bizotubabaza rwose bandanye muhezagirwa twebwe turahari abamenyeshamakuru ba hano rero cyane hirya yezu tugahura ntimutwikawushe kubera ko turi inshuti twaramaze kuba inshuti twaramaze kuba umuryango abakunzi b'isamizi ndetse n'abamenyeshamakuru rero ndangiza mvuga nti IREBE FM hejuru mu bicu mu kirere yego tumukomere amashyi menshi kandi tukomereze amashyi umuyobozi ayandi mashyi cyane tumushimire cyane ariko hariho ubundi jewe reka ndakwifuza tumwakire usemuserukira IREBE imbere y'amategeko nawe tumwakiranye amashyi menshi cyane arafise akajambo ashaka kubashikiriza ayandi mashyi oya abantu b'Imana ayandi mashyi tumwakira yaho imbere hariya anye ariko kandi hagati yaho nyene ndabibutse yuko isamizi IREBE FM yaje ku bwanyu igiriweho umunezero akiriko aritegura dufise ibiganiro bitandukanye tumwakira n'abarinzi bacu ariko hagati yaho nyene umutego gutwi gatoya afite ashaka kubashikiriza IREBE FM IREBE FM IREBE company IREBE company IREBE company nkuko bareje kubashikiriza jewe nitwa Thierry yo kurera aba serukira imbere y'amategeko shirahamwe cye company yitwa IREBE company banywanyi ba IREBE FM bakunze ibiradio yacu ariyo yanyu ndabaramukije nibaje bicara IREBE FM IREBE FM imbere ya byose ntanguye gushimira Imana data mushobora byose yadushoboje kuba tugihema umwuka w'abazima kuko si bose bashitse kuri kino kibanza cye bashitse kuri ino saha ari bazima ndabasavye dukomere amashi Imana yacu nkaba nongeye gushimira bimwe bishimishije cyane CEO wacu ariwe Habyarimana Augustin wewe yiyumviye kuzana icyumviro cyo gushinga ishyirahamwe IREBE company akaba ari ryo ririmwo iradio yacu IREBE FM n'ibindi bisata nka IREBE fresh drink IREBE music IREBE media ndibaza Simplice yari basiguriye abanogeye kubasaba mukomera amashi Habyarimana Augustin ayo mashi ni make kandi akaba yantumye ngo ndabaramutse nongere ndabatashe avuga ati arabakunda cyane imbere mu kanya abadushikiriza nawe nyene ijambo ryiwe nakanyamureza rero kadasanzwe kuri jewe ndiko nabashikiriza rino jambo kandi akaba ari iteka mwanteye ryo guhagaranga imbere yanyu ngo tube turayaga nkaba nongeye kubashimira cyane na mwebwe ko mwitavye uyu munsi mukuru udasanzwe aho duhimbaza imyaka 2 iradio IREBE FM imaze ishinzwe tukaba tubashimiye kuyimbaza twashimiye kuyimbazanya namwe abanywanyi b'iradio yanyu namwe nimwikomera amashi iyi myaka 2 rero
si imyaka mike naho ubona umenga ni mikeyi, ariko ni imyaka y'akazi katoroshe yo kwitanga kudasanzwe, yo kumva ko dufise icyo dushikiriza abanyagihugu ari bo mwebwe n'abandi batashoboye gushika ngaha, ariko byose byashobotse kubera ukutagoheka kwanyu, urukundo rwanyu no kwitanga kwanyu. Niko mwongere mwikomera amashi cyane ko muritanga cyane. Uyu munsi rero turi hano gusa kugira duhimbaze imyaka 2 tumaze dukora. Turahimbaza umuryango wacu umwe utwumvisha ko iradiyo IREBE FM atari radiyo nk'ayandi maradiyo gusa, ariko ko ari ijwi ryanyu, isoko y'amakuru y'ukuri, umwanya wo kwiyumvira hamwe n'ahantu hatuma tumenyana kurusha. Tuguma twiyemeje gukorera neza, kubashikiriza amakuru, kubashimisha, kubigisha no kubahuza. Ndabashimiye cyane kuko gukomeza kutwumva no kudufata mu mugongo. Twese hamwe niho IREBE FM ibandanya gutera imbere. Isabukuru nziza kuri IREBE FM, umunsi mukuru mwiza ku bakunzi bose, kandi IREBE FM ibandanye ibaho imyaka myinshi. Nkaba ndangije kuvuga nti IREBE FM umunezero wacu, atamwebwe natwebwe. Murakoze cyane. Ariko we muratera inkuru kwe. Ayi mwebwe mwese amaso ari kuriga. Mwese mumeze bijya amaso. Ariko rero imbere y'uko tugiye gato ndagira saba abantu baje batekeye umunyu baba barawusesa hasi. Igato nta munyu ujamwo. Hari umugenzi hariya ajaza yitwaje umunyu. Igato nta munyu ujamwo. Isukari nayo ni keke. Isukari nayo mama bashobora kuruhumira imayuyu wewe. Ariko rero imbere y'uko dutegura igato tuba turinjira muri butiyene, urabona ko ari anniversaire, mufashe turirimbe isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza IREBE, isabukuru nziza. N'abaje kurya gato isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza IREBE, isabukuru nziza. Amashyi menshi cyane, tugiye turya gato mu kanya gato gusa twishimiye Intelligence yaza kugaruka. Amashyi menshi kuri Intelligence, ariko nk'abakunzi b'isamizi IREBE FM mwese turi kubaha ijambo mukavuga, mwese mukavuga, ariko reka twakire abantu babaserukiye siko kugira bashobora kuvuga ijambo nabo nyene. Mwakire Papa Kevin minota mikeyi, umukomere amashyi Papa Kevin. Umunezero wacu atatwebwe atamwebwe. Murakoze cyane. Ako karamaze amaze kubyumva ko ari akantu sabibira genda neza. Ikintu cya mbere reka tubanze dushimire Imana rugira byose yo yashoboye kuturosa akanya. Hari benshi muri twebwe twari dufise ibintu dukora, nahari dimanche, murazi ko dimanche niko byanditswe ko ari umunsi wo kuruhuka, ariko hari igihe usanga hari utuntu tumwe ujya mwanya nyene wo kuruhuka, ahubwo ariho wari urose nyene utwegeranye. Mugabo abenshi boshirwa n'icyo kintu muri no misi, kuri uno munsi barabye ati na bya bintu ndabihebye, je kwera urukundo ngaragaza kuri radio IREBE FM, reka ndarugaragaze n'uno munsi shika mu kibanza ze kubonana n'abandi.
ndashimye cyane abantu bose mwashitse ngaha imbere yuko tuduga ku ijambo mwiha amashyi kandi menshi mwiha amashyi mutume muyankopesha zo yabasore murakoze ama umuntu yoba atazi ibintu biriko birabera ngaha nibaze ko atari ngaha ntawe wo kwicara ngaha atazi biriko birabera ngaha ikintu ca mbere hajewe papa Kevin ku mazina abavyeyi banyise nitwa Ndayishimiye Ferdinand nitwa Ndayishimiye Ferdinand muranyumvaga yego Ndayishimiye Ferdinand iradiyo ni alias papa Kevin alias papa Kevin kujya 18 nomero 48 adeni dufise turatakaza aho tuba kuko haragendwa ni nyabagendwa turakeneye n'abashefe cyane gose hama rero muri make biradusabe abariko barategura ibintu hariya bumvirize n'ijambo ko natwe twaryumvirije kuko ibyo turabija ko mu nyuma Kevin ari muhira hama rero ndababwire ko gushika kuri uno munsi turashima cyane urubanza rwabaye ariko turafite ibyo dusaba nk'abafazi ba IREBE FM hariho byinshi dusaba na cyane cyane naho twanezerewe ariko hari agahazi ako gahaze nako namwe ngira murakabona mwese hajya inzu igizwe n'inkingi inzu itagize inkingi itegerezwa gusenyuka urumva rero inkingi yacu ayo tubona urumva rero aho uko biri kose naho twanezerewe mutamubona ko hari agahazi twabuze kizigenza ukuvuga mutama wacu ntibyakunze yuko aba ari ngaha yafashirwa n'iyindi mirimo ariko nk'uko babitwemereye nizere ko baza kugerageza bakamuvugisha tukagerageza kugira icyo tumubariye bamwe abo biza gushoboka hari ibyo tumusaba icya mbere uyu munsi mukuru urahambaye cyane ni iminsi mikuru deja ifatanye turiko turanezerwa no kubona abafazi bashasha hari abafazi bashasha twungutse muri ino minsi guhera urazi kuva ya tariki twabonana yo mu mwaka uheze ubu bari ngaha tutigeze tubonana wa munsi twinjira muri sare hariya icyo ni cya mbere cyiza cyane ejo nitwabonana cyangwa hirya y'ejo bazovuga ati ndabonye papa Kevin burya ni papa Kevin ndabonye Machadi ndabonye Mutehe Abasi mu kinama ibyo rero bikagenda uko ikigira kabiri hari umunsi mukuru wo kwizihiza icyo bita yubire canke isabukuru imyaka 2 iheze IREBE FM iriko irasamirana ku butaka bw'u Burundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi iriko irasamirana apani Bujumbura Burundi iriko irasamirana kuko nahajya naho batari bungure ngo bagire ntuze bagire ijya ba Meriore hariho abantu babitwara mu maradiyo barabifasha amanuze bakumvisa iyo radiyo imeze gute ukuntu bakayumva ubu rero n'urundi rwego turiko turasaba rero umuyobozi ahari hose ariko araza kubyumva domo aya masanamu yose ariko arafatwa hariho n'utundi tuntu turiko turafatwa ku ruhande aduzanira icyo bita revision nayo ya IREBE FM yego haboneka televiziyo ya IREBE FM ibyo nabyo kandi bitegerezwa gukunda nk'uko byakuze IREBE FM iyo uvuze rimwe ihumba gatanu turazi neza ko ibyo bisabo bizoshika rero bene wacu bafaze dusanzwe dusangiye urugamba rwo gukunda iradiyo no gukundisha iradiyo aha mwicaye mwese nagira ndababwire ko n'utashoboye kuza muze gufata udusanamu muze kumwereka ko ibintu byari bimeze neza ama ikigeretswe ko nuko dutegereje ijambo tuza kubwirwa n'umurongozi wacu kandi araza kutubarira kandi araza kunezerwa murakoze rero
reka mvuge muri make kuko ndafise nkajewe nkakunze hariho uwundi muntu umuwajwe wanje ngaha nawe araza kugira ico yunganiyeko urakoze ndabashimiye cyane mwese ingene mwitanga mwe wese aho yavuye na cyane cyane ndashimira abantu baje bava interiyeri y'igisagara nukuri Imana ibahezagire ahubwo amashimwe aho nyene arumva atiyanditse hano utiyanditse cyasaba hagati aho nyene tumwakira memba nawe nyene amashimwe cyane kuri memba gira amahoro twese IREBE atayirebe abakunzi atayirebe atabakunzi urakoze banyakubahwa representa nanuze n'umuyobozi wa perezida bari kugira umuyobozi na representa hari nani tukanhaje banyakubahwa representa n'umuyobozi wa IREBE banyakubahwa usanzwe urongoye quartier iri aho bikorera muri Asiatique n'abakunzi ba IREBE tugira amahoro tugire IREBE yendi ngaha garagaza umunezero ngaha n'abantu basanzwe bumviriza isamirizi kuri mega yesu ijana na bibiri ijana na kabiri kuvuga abantu basanzwe bayumviriza ruguru baheriyani Gitega bande apana ngaha n'ibice 70 ngaha bayumviriza ibice ruguru naho turumviriza rero turashimira cyane umunyamitahe Augustino turamushimira cyane tugashimira abantu tugashimira komite yorganije ibi bintu kuko Papa Kevin yabivutse turanezerewe turahimbawe kubona yarazanye imitahe yiwe kubona Imana yaramuhaye ubwenge akavuga ati je ngomba nkore ntangure IREBE company hanyuma akagenda agatangura akazana na IREBE FM n'ibindi byinshi acabizana azazana n'ibindi rero turamushimiye cyane Imana ibandanye imuhezagira tugashimira n'abamenyesha bakuru bamwe bahora babidosha abamenyesha bakuru bamwe bahora babidosha tukanezerwa ibiganiro bimwe biraserutse hariho akaranga abajya abantu basanzwe batubwira umupira n'abandi bajya kera Christopher nawe nyine ahora bidosha abana bahora kuyarira neza abaye ibiganiro turabashimiye cyane rwose tugashimira n'abakunzi mwebwe nyene musanzwe muyumviriza urumva nawe nyene urumva ko yavuze ati atabakunzi ntayirebe atayirebe abakunzi dushimire n'abakunzi rero musanzwe mwumviriza isamirizi ibaza ko nibaza ko atayirebe nibaza ko atabakunzi turabashimiye cyane abakunzi mwese mwikomera amashyi cyane